Initeka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya 11/0/2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe ntawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutungane, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe zaco mu yandi makungu. Ano makuru rero ya kano kanya harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: umukobwa yatwaye inda y'indaro hatavuze uwayimuteye hazorihishwa amafaranga kugira yakirwe yibaruke. Ico ni igisabo c'umukenguzamateka Niyukuri Gadi yatowe mu ntara ya Makamba, aho yasavye ko umushikiranganji w'amagara y'abantu yobishira mu mavuriro yose nk'itegeko mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abakobwa bibarukira muhira. Kubwiwe ngo nka hamwe iryo tegeko rishizweho abakobwa bokwirinda gutwara inda, bishitse naho bakamenyera kuza baravuga base b'abana kugira ngo ntihaze haravuka abana batagira base. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu ntara ya Gitega umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ihinyanyurwa ry'itegeko rigenga amatora. Mu ntumbero yo kwitegurira amatora adakumira, umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ko itegeko rigenga amatora ryosubirwamwo kuko ririmwo ingingo zinaniza abashaka kwitoza. Manirakiza Daniel arongoye uwo mugambwe mu ntara nshasha ya Gitega igizwe na Mwaro, Muramvya, Gitega na Karusi, akaba avuga ko intambamyi bafise ari iy'ingingo zimwe zimwe bumvise ko zitorohereza abashaka kuzokwitoza. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi leta y'u Burundi iragirizwa guhonyanga amasezerano y'umuryango wa COMESA agenga urudandazwa ndengambibe hagati y'ibihugu bibanyi. Kuri uyu w'Imana uheze, Martin Mafikiri, umuhuzabikorwa w'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike aho hakurya i Buvira muri Kongo, yagirije leta y'u Burundi ko ihonyanga amasezerano ya COMESA agenga urudandazwa ndengambibe hagati y'ibihugu bibanyi mu guhohotera abakongomani bashoye canke bavuye kugura ibidandazwa, aho yerekana neza ibitarabwa n'amatagisi canke amakori. Yavuze ko muri Kongo bababajwe n'ingene abanyagihugu babo bakubagurwa iyo bashitse ku mabariyeri y'Abarundi yo mu Gatumba ndetse na Kajaga. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umukobwa yatwaye inda y'indaro hatavuze uwayimuteye hazorihishwa amafaranga kugira yakirwe yibaruke. Ico hakaba ari igisabo c'umukenguzamateka Niyukuri Gadi yatowe mu ntara ya Makamba, aho yasavye ko umushikiranganji w'amagara y'abantu yobishira mu mavuriro yose nk'itegeko mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abakobwa bibarukira muhira. Kubwiwe ngo nka hamwe iryo tegeko rishizweho abakobwa bokwirinda gutwara inda, bishitse naho bakamenyera kuza baravuga base b'abana kugira ngo ntihaze haravuka abana batagira base. Ikindi kibazo cagarutsweko n'abakenguzamateka ni ikibazo c'abaganga barara kw'izamu bakarara mu cumba kimwe hari abagabo n'abagore canke inkumi n'imisore batubakanye. Ku bwabo ngo birateye amakenga. Mu kwishura ivyo bibazo, umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana yagize ati: ikibazo c'abigeme batwara inda z'indaro ku bwinshi turakizi, kandi birashoboka ko baca bareka kwikingira kugira bibaruke ku buntu.
hamwe twobitegura tukabishira mu ngiro itegeko tukarishira mu mavuriro vyogira akamaro kandi bikagabanya n'abana bangara bakaja mu mabarabara. Umwigeme bizoshikira rero azoheza arihe kandi ni ibintu bizokwigishwa mu maradiyo ndetse nayo biceyo. Nayo abaganga barara mu cumba kimwe badasangiye ibitsina kandi batubakanye igihe bari kw'izamu, umushikiranganji akaba avuga ko mu nama igiye kuba vuba izohuza abarongoye abandi mu burere bw'ubuvuzi ngo bazovyigira hamwe bakore amatohoza kugira ngo bamenye aho uburaro bw'abaganga budakwiye kugira ngo bakinge ingorane zoba mu miryango. Ivyo vyashikirijwe kuri uwu wa cenda nzero 2024 aho abashikiranganji babiri uwujejwe amagara y'abantu hamwe n'uwo gushigikirana bariko bishura ibibazo vy'abakenguzamateka. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ihinyanyurwa ry'itegeko rigenga amatora mu ntumbero yo kwitegurira amatora adakumira agira abe mu mwaka w'ibihumbi 2025 n'umwaka w'ibihumbi 2027. Umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ko itegeko rigenga amatora ryosubirwamwo kuko ririmwo ingingo zinaniza abashaka kwitoza. Manirakiza Daniel arongoye uwo mugambwe mu ntara nshasha ya Gitega igizwe na Mwaro, Muramvya, Gitega na Karusi, akaba avuga ko intambamyi bafise ari ingingo zimwe zimwe bumvise ko zitorohereza abashaka kuzokwitoza. Akarorero ni ingwate ingana n'ibihumbi 200 isabwa abazokwitoza mu nama mpanuzwa jambo ya komine, bagasaba ko iyo ngwate yokurwaho kuko nta mushahara nabo bafise ngo ni ukwitanga. Iyindi ngwate idatomoye neza niyavuye ku bihumbi 500 igashirwa kuri miliyoni 2 ku bazokwitoza mu bashingamateka, bagasaba ko iyo ngwate yoguma ku bihumbi 500 kuko amikoro y'abenegihugu n'abazokwitoza ari make. Manirakiza Daniel akaba avuga ko batanguye kwitegurira amatora naho hakiri n'amategeko atarabashikira ariyo itegeko rizokwisungwa mu matora n'irigenga amakomine, aho asaba ababijejwe aribo intama nkenguzamateka ndetse na nshingamateka gufadikanya n'umurwi seni n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati kubaronsa iryo tegeko, aho agira ati amategeko niyo suka niryo karamu y'umunyepolitike, niba yaturonse kare tuje ku kivi. Mu gihe iryo tegeko rizoshika imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka bakabasaba gufata ingingo zorohereza abazokwitoza. Aho hari mu ikoraniro ryahuje inzira guhemuka z'umugambwe Sahwanya Frodebu zirongoye izindi mu makomine 9 agize intara nshasha ya Gitega. Mu gusozera iryo koraniro abagiye kurongora umugambwe Frodebu mu makomine agize Gitega basabwe kwimenyekanisha ku bajejwe intwaro n'umutekano, urwaruka rw'uwo mugambwe n'inzira guhemuka zose bagasabwa kudashamirana n'abo mu yindi migambwe muri bino bihe himirije amatora. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko leta y'u Burundi yagirizwa guhonyanga amasezerano y'umuryango wa COMESA agenga urudandazwa ndengambibe hagati y'ibihugu bibanyi. Kuri uyu w'Imana Martin Mafikiri umuhuzabikorwa w'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike aho hakurya ibuvira muri Kongo yagirije leta y'u Burundi ko ihonyanga amasezerano ya COMESA agenga urudandazwa ndengambibe hagati y'ibihugu bibanyi mu guhohotera abakongomani bashoye canke bavuye kugura ibidandazwa, aho yerekana neza ibitarabwa n'amatagisi canke amakori. Yavuze ko muri Kongo bababajwe n'ingene abanyagihugu babo bakubagurwa iyo bashitse ku mabariyeri y'abarundi yo mu Gatumba ndetse no mu Kajaga, aho ngo bahohoterwa bakamburwa ibidandazwa vyabo ndetse bagatangishwa n'amahadabu ataho yanditswe imbere yo kurekurwa kandi ata amategeko barenze, ahubwo ari uko ngo hatubahirizwa ku ruhande rw'u Burundi. Baratanga akarorero k'aho mu ndwi iheze hari umupfasoni w'umukongomani yafatanywe ibiro 30 vy'ibiharage ajabukanye ibuvira aca ajanwa mu gasho.
kuva kuri uyu wa gatanu uheze urwaruka ruhurikiye muri ayo mashirahamwe rwaciye rutangura kubuza abarundi gusubira kwinjira mu gihugu iwabo baciye i Buvira. Ikibabaza ayo mashirahamwe ngo nuko leta yabo atana kimwe ikora ngo yubahirize abanyagihugu bayo mu gihe bashoye canke baje kurangura i Burundi, kandi raporo nyinshi zama zasavye ko yovugana n'abategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu bigize COMESA. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.